ndumiwe. Nare aho nyene kwanza hagarara aho nyene. Hagarara aho nyene. Nare mushamurete. Nare sohoka. Nare sohoka. Nare sohoka. Nare kuze nakubwiye naramuzanye sindamuvura asohoke. Sasa none nare mupikiwe nakusha. Nare sohoke je namaze kuvyanga nibiki. Nare sohoka. Mimi naisha ugonjwa. Nare sohoka. Nare kuze wausha. Sasa simoje mnatupiga. Umviriza bagutelefone wewe gutelefone undi muntu kuze. Na undi muntu ari kuronga. Asohoke rero ndamuvura atari uko ndamuvura. Suko? None kubera iki none jengenda. Umviriza kandi avyanse. Jewe Aisha ndagenda. Jenda genda narasohokerera. Sohoka nare, sohoka. Wende kwanza. Nare Sasa sohoka. Kama katarasi ni kwake si wende. Aho nataka kuleta nani? Sohokera. Nuze kundondera. Amasaha 8 nyocha ndaguha kwera numvise ibintu ugiye gukora. Uravyumva? Uyarengejeko. Jewe Aisha nundondere. Uravyumva? Ico kintu ukibuke ivyo byose uzoba uri kurakora. Wibuka amasaha Aisha yaguhaye. Uravyumva? Okay bakunzi ba INYISHU media ngira ngo murabona kandi ko ari je kuze John agarutse imbere yanyu. Mwabona ntiturava handi nyene turi hahandi nyene kwa Aisha. Jewe meje gutelefona ntare niwe agomba zane nice. Ntare agomba mbona ndakubaza. Wenga nahejeje kukubwira iki? Naike muzuri. Apana je kunegeka kwanza. Wemeje kubwira iki ngavyanaye? Ntare nice ntashobora kwizana. Umviriza. Uziko Nare amuzana. Sindamuvura. Nare. Ndumva? Rega ntare nice ntashobora kwizana ngaha. Ivyo nivyo wawe ari kurondera undi muntu ka telefone ukamubwira. Kandi Nare amuzanye. Jewe Aisha sindamuvura. Uona hata unisumbuwe sasa Aisha. None shaka wanda gufashe. Kwaki waciye kwa Nare? None ninde wundi ari kumuzana? X-ray si hari, manager wacu si hari. Uya nyene ugo rusaza gwiwe nyene uko ruraguyiga wewe. Niko ari kurondera rukamuzana tukamuvura ari ngaha. Ari Nare jewe Aisha sindamukorako barasubirana n'uyo nyene nice wiwanyu bataye. Wewe umuyo kakake we. Urazi ivyo yangiri. Jewe ni ari kugira ikintu ngakibi. Ndi jewe Aisha ndi ngaha. Au yui batu gisi banakuaga. Jewe nico gituma nazana kandi usanga aribo bashita. Ingia pako wazi. Injira. Nare aho nyene kwanza hagarara aho nyene. Hagarara aho nyene. Nare mushamurete. Nare sohoka. Nare sohoka. Nare sohoka. Nare kuze nakubwiye naramuzanye sindamuvura asohoke. Sasa none nare mupikiwe nakusha. Nare sohoke je namaze kuvyanga nibiki. Nare sohoka. Mimi naisha ugonjwa. Nare sohoka. Nare kuze wausha. Sasa simoje mnatupiga. Umviriza bagutelefone wewe gutelefone undi muntu kuze. Na undi muntu ari kuronga. Asohoke rero ndamuvura atari uko ndamuvura. Suko? None kubera iki none jengenda. Umviriza kandi avyanse. Jewe Aisha ndagenda. Jenda genda narasohokerera. Sohoka Nare, sohoka. Wende kwanza. Nare sohoka. Kama katarasi ni kwake kwake si wende. Aho nataka kuleta nani? Sohokera. Nice. Ndo yo nice. Nichariye kukirago. Charahaje. Bobo imashimeze neza. Aisha ndo sasa. Cousin. Nibwo mu rugara mazuru mukuze. Nose umuntu nkamwebwe. Ni waje classmate. Cousin. Komana. Sasa wao usikia harufu wewe Aisha. Ikintu kiri ngaha cousin. Reka nzana umuti suko. Ndawukore. Hanyuma tumukore basi tumuvure tugerageze. Unataka mutunzi?
je nagusavye naho yo amasaha make habasi ju yo surprise bosi siyo kama rega ntiyoza mu bantu ameze uko. Biza. Reka imbere kumuvura ndamubwire ibintu ategerezwa gukoresha. Uravyumva? Nice. Nice. Unuramwegera wewe. Tori mikrofone ivuga cyane nyimba mwegera. Nice. Kunzi wanyishu meze ngora. Urakomeye. Ushaka ndakuvure? Umviriza. Kuvura kwanje jewe suko ndaguha amasaha make abaho. Uyarengejeko nuze kundondera amasaha 8 nyoca ndaguha kubera numvise ibintu ugiye gukora. Uravyumva? Uyarengejeko jewe Aisha nundondere. Uravyumva? Ico kintu ukibuke ivyo byose uzoba urakora wibuka amasaha Aisha yaguhaye. Uravyumva? Ndindira. Nataka umutunze masaha madogo tu. Nayo masaha gusa je navuze nayandi ndenza. None amahera gute rero? Kuze Ndakupatia fraga tukinani. wereka kwanza ndamuvure kwanza anyuma tuvuye ngano cha ndagwa ucuma amahera yanje. Vraiment Jeff amahera make ariko. Fasha basi uko kwanza ngende nzane umuti. Dorane ni ndogo. Leta franga ndogo sio kama bobo. Urarinda kweli. Ndamera kwanza fisa. Sinzi ko nazana kuyemera. Kamuri kigongo nurumecha. Ani make ndamutumira za kuri Lumicash. Nice. Aisha umuti wawe ubika mu nkono. Bana Mama. Washize mu moto. Jeza kwenda bichangie ndani. Asigaye ibintu bike ibaho. Mucanga. Yibuke kwanza. Oya nindira kwanza ngene nzane umuti nibagiye. Kadera sasa kuelekeza kwa juu ya harufu. Hii harufu sio yeyo. Hii harufu sio yenyewe. Ntabyo wumva Aisha ibintu wewe. Amubiri y'ijuru. Kuze iracyange umuti wa nyuma suko aya tumuvure. Nibiki kuze? Nice. Fasha uyigore uze kwicaranga. Bravo.